Imuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda nahazwa mukama. Buno Yezu akivugisha ishengero, nyina na bene wabo ngabo kw'irembo bashaka ijambo. Hacamwo umubarira ati, nguyo nyoko na bene wanyu kw'irembo kandi bashaka ijambo. Yishura wa muntu amubwiye ivyo ati, mawe na bene wacu ni bande? Yerekeje ukuboko kubigishwa biwe ati, nguyo mawe kandi ngaba bene wacu. Kuko ukora wese ugushaka kwa data wo mwijuru, urya niwe mwene wacu, niwe mushikanje kandi niwe mawe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Tuzirikana ya majambo y'Imana, tugerageza kugaruka kuri uyu munsi turiko turibuka iherezwa ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Iri herezwa ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya riratwibutsa ingene n'ubundi muri Israeli hari abana baherezwa gose Imana bagahebegwa Imana mbere bagatanga n'ishikanwa ryo kubahereza. Mugira nti uyu munsi mu kuhimbaza iherezwa ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, nogira nti tugomba kuzirikana ibintu bibiri bikomeye cyane. Ubwa mbere nuko kungene dutangarira ukuba yarumvise umugambi w'Imana nk'ujya, agaca witabira n'umutima we wose, agaca agira ati ego. Kandi iyo ego ntiyaba iyigarukira gusa hajya ujya munsi agenderwa n'umumarayika, ibandanyiba ego asangira na Yezu ubuzima bwiwe bwose gushika munsi y'umusaraba, iraba ego gushika no muri ekleziya ya mbere, gushika arinda sozera ubuzima bwiwe. Bigaca bigaragaza ukungene iyo ego nk'uko Imana isanzwe imeze, kuko Imana ntihuruduka, ni ego yatanguye kare gose muri Bikira Mariya. Bivuga ikintu kuvuga yuko abavyeyi baramuhereje, ariko kuba baramuhereje Imana nuko kandi mu nyuma nawe yahavuye yihereza Imana, akiyegurira Imana, hamwe yagira ati ugushaka kwanje kose ndagushize mu minwe y'Imana, niba ari yingenza uko ishaka. Nkako nk'umwigeme yakuriye muri Israeli, nawe nyene yararindiranye igishika Mesiya, ariko kumbure ntiyarazi yuko ari we azoba nyina wa Mesiya. Ahandi ho yaba yarabizi, marayika ntibyari ari gusaba yuko arinda kuza kumuganiriza uko yamuganirije. Bivuga yuko nivyo harimwo ukuba yaratowe n'Imana. Imana bikatwereka ingene itegura igikorwa cyayo. Ico kintu kirahimbaye gose iyo turiko turakizirikana mu mukama, tugahimbagwa n'ingene Imana imeze. Imana ntihuruduka, ibintu vyose irafise ingene yabiringanije kandi ikabikurikirana mu gihe gushika ibishikanye yonyene aho ishaka kubishitsa. Kiretse gusa hariho bimwe usanga kumbure bidashitse neza, kubera yuko usanga Imana tuyinaniye tukayigabira. Ico nico cambere tuzirikana, urukundo rw'Imana rutwiyumvira kare, rugaheza rukanaduherekeza mwiranguka ry'umugambi mwiza n'umuhango mwiza ifise kuri zina muntu wese, kuko twese nkuko parabitubwira twatorewe ubukiriro. Ica kabiri nuko kuzirikana rero ingene na Bikira Mariya rero hageze nawe nyene mu gushaka kwiwe, mu mwidegemvyo wiwe, agaheza agashira ubuzima bwiwe minwe y'Imana, akiyegurira Imana. Naco gituma n'Imana yahindukiye
ikiweza mu bigeme b'Isirayeli igasanga vy'ukuri uyo niwe asanzwe ari n'umutima uyinogeye gose gushikaho Imana iza ikamugereramwo, mbere ikahateba amezi 9 yose atwaye Imana muri we, aganira n'Imana muri we, asangira vyose n'Imana muri we, asangira amaraso n'umwana w'Imana. Ivyo bintu sinzi ko bishika mukicara mukavyiyumvira mukabizirikana. Kumbure twega abagabo ntavyo twumva neza, nk'abamama mwibungenze hariho ibintu muturusha. Ujya mwanya wo kwibungenga iyo umuvyeyi na cane yibungenze koko uwo yumva ko yaronse mu rukundo rwose rw'Imana, ikiyago kiba hagati y'umuvyeyi n'umwana wiwe, ingene bahana vyava muri kujya kumwibungenga bikaja no ku mwanya wo kumwonsa, ingene hari urukundo ntasubirizwa ruba hagati y'umwana na nyina igihe nyina bari kwaramwonsa. Abahinga barabivuga, nubwo uyu munsi ushobora gusanga umuvyeyi ariko aronsa mugabo adafise nogira nti ukwitwararika umwana, ugasanga yitwararitse WhatsApp canke Facebook canke ariko ara ibintu kuri YouTube ateruye umwana ameze uko. Aho muzobona muze mu bakwega amatwi, abamama mukuze muze muramenye ingene murera abana, muze muramenye ingene murera bigeme. Ubu ntitukibona abamama bakuze bihereranya abakoga bagire mariage, ntitukibabona bihereranya bagenda uko nk'ibintu by'ibigungumuka bigiye mu buzima uko. Imana izobabaza, ugasanga bitwararitse ibyo baza kwambara, amahereni, ingene bisize muri salon, mugabo ntibigeze bamuhamagara mubwira ingene umuntu abo umumama abo umuvyeyi ku mwana wiwe. Ugasanga rero umwana mwana w'umwigeme yavyaye, gasanga ariko araba WhatsApp ariko aronsa umwana, uri kuratakaza umwanya ukomeye ku mwana wawe. Karagaciyemwo rero twumvise ingene Imana muri iki gisomwa ca mbere cy'umuhanuzi mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya, ingene Imana ishuhiye cambigwa kumva ko yoza ikagerera muri uyu bise umwigeme w'Isiyoni. Niko bavuze umwigeme w'Isiyoni bagomba kuvuga Yerusalemu, mugabo na cane uyo rero yaserutsemwo ishusho nyayo y'Uwimana yagerereyemwo, ikaza wese itagabanije, utagira uti n'umuntu asanzwe, ariko ari umuntu Mana agerereye mu muntu, akaba ikimenyetso c'ingene Imana ishaka kugerera mu muntu. Bikira Mariya yaragaherezwa Imana hakiri kare. Aha biratwibutsa ingene natwe twaherejwe Imana, biratwibutsa na cane ibatisimu y'abana. Abavyeyi bagahereza abana babo hakiri kare kugira ngo ugukura kwabo kuze kurakura kugurukira mu mugambi w'Imana, atari gusa ujya mwanya w'abatisimu kugira ngo bagire ibintu vy'umunsi mukuru, mugabo kuko bagira bati turashaka kumurera ngo abo umuntu azorangukamwo umugambi w'Imana, Hari abavyeyi usanga bagira ivyifuzo vyinshi bihanitse, mbere ubu batanguye kuza barahezagira abana babo, sinzi ko ari kubahezagira canke kubatukagura, kubaturako umutima wa Bill Gates, umutima wande w'umutunzi akomeye muri ino si, kugira ngo azobe umutunzi, ngo ivyo batuye ku muntu vyose ngo nivyo bica biba money. Ariko ahubwo umuntu akitwararika kwibuka yuko uyo muntu Imana yamuhaye umwana ari mu minwe yiwe, hari ahandi hantu arengeye ivyifuzo umufiseko, ariko icifuzo c'Imana nivyo niwe wamuvyaye, waramwibungenze, mugabo ari kwinginga ikomeye
ariko ingingo ikomeye y'Imana gushobora rero kumubera akaryo ko kubimenya hakiri kare, akabikuriramwo, agaheza ubuzima bwe bukazotamanzurira mu mugambi w'Imana. Ibyo bintu birahimbaye cyane, birahimbaye cyane igihe ubonye abavyeyi bitwararika kurera abana mbere bakivuka, bagitangura gukanura, agakanura mubona apfukama imbere y'Imana agasenga, apfukama imbere y'Imana agasenga. Tugire Kristo. Haro nk'ibintu je nabonye kuri papa n'ubu nibimpanagurikamo. Ngiye kw'ishure ho ntanguye kuja muri interna, agafata akanshira ku rumenyetso rw'umusaraba, n'ubarigiye numva umenga ikiganza ciwe kiri ku ruhanga rwanje. Hariho ibintu mutevye kubishira mu bana banyu, usanga umenga murahushije umwanya wo guhereza Imana umwana. Ariko kandi bikatwibutsa rero ingene murazi yuko uyu munsi hari abantu menga bahagurukiye kugwanya batisimu y'abana, ngo bazoyironderera bakuze, ngo ntabyaramenya, ngo ntaraca ubwenge. Ubwo wewe ivy'Imana ikugira vyose urabitahura mu bwenge. Ubwenge bw'umwana n'abavyeyi biwe, n'abavyeyi biwe bakamuronderera ikintu bumva yuko kibereye ku mwana. Yezu ati reka abo bana yaco mubabuza kunyegera, ngo kuko ubwami bw'ijuru ari ubw'abasa nawe. Mbere ukabona umenga abantu bihatira kwigisha yuko atabatisimu y'abana iriho, baba bataraca ubwenge ngo biyaturire nyene ubwabo. Ukamenga ni nko gushaka kuvugiramwo yuko umenga uyo mwana si umuntu akwiye. Aho ashobora gukomoka ivyumviro vyo gukorora inda, none adashobora kwakira n'ubuzima bw'Imana. Ni nk'ikintu gisanzwe kutanga ibatisimu y'abantu, kwerekana yuko urya mwana arimwo umuntu akwiye, arimwo umuntu akwiye. Ariko kandi n'Imana, tugire Kristo, n'Imana yaratweretse ko ubuzima bwayo bushobora kuba mu mwana mu ruhinja. Abamajusi ntibaje bagasenga bagapfukama imbere y'akayoya, nuko kari mw'Imana. Bivuga yuko uruhinja rurashobora gutwara muri go ubuzima bw'Imana, nubwo rutabara bitahura, mugabo ubuzima bw'Imana bwo bukamutwara akabukuriramo. Naho tuvuga Bikira Mariya nawe agiye kwihereza, agaheza akemeza, akakira rwose ico abavyeyi bagize cyo kumuhereza. Mwahumvisemo ikindi kintu kijanye n'isakramento gikonfirmation. Ivyo umwana yaronse akiri muto, uruyo yataraca ubwenge, amaze guca ubwenge akabikonfirma, mutima akamukonfirma muri we, akavyemeza, akihereza nawe Imana. Munamaze kumva ca gisabisho kiryoshe cyane abana bakomezwa muri mutima mweranda bavuga bishikana. Aha niho kandi tuzirikana ibi vyose mbere Bikira Mariya akunze kudusaba ahantu abonekera hamaze kwemegwa. Fatima akagaruka agira ati nimwishikane gose ku mushaha wanje. Kwishikana kuri Yezu Kristu duciye ku mushaha muvyeyi wacu Bikira Mariya, twishize mu biganza vy'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, tukamwakira nk'umuvyeyi, agaheza mbere akaba nk'umuvyeyi koko, akadufasha gukira no muri vya bintu vyose, tugire Kristo, vya bintu vyose twakomeretsemwo mu bwana bwacu, atabundi buryo dushobora kuba tukibikira, mugabo kandi bikidukurikirana no mu busaza bwacu no mu gukura kwacu. Uku twakira mu buvyeyi Imana yamuhaye ku mwana wayo Yezu Kristu, akatwakira natwe, akatubera akaryo ko gukira vya bikomere vyohakwa kuduherana, tugahusha inzira ya Yezu Kristu, tugasanga twahushije inzira ya Yezu Kristu. Kandi twese nta udafise ibikomere vy'umutima wiwe n'ubuzima bwiwe. Haba baravuga ati je nta bikomere mfise, ngo ndabagire kute je nta bikomere mfise. Nta numwe atabifise, na papa arafise ibikomere vyiwe.
twese turafise ahantu usanga dufise ubupfu bwacu dukenera kuramigwa na nyina w'Imana igihe tumwihereza kugira ngo dukire urubanza rw'ibicibwa muri nosi, akaduhereza umwana wiwe, akadusabira, akatwitwararika, akatuvugira kujya nyene tubona yitwararitse ubuzima bw'umwana wiwe gushika arinda sozera akagira ati mu minwe yawe Mukama niho sozereye ivyaje. Bikira Mariya rero muri uko kwihereza kwiwe akishikanira Imana, natwe tukahakura iyo nyigisho yo kwishikana gose ku Mana, kwihereza gose Imana. Umunsi ugitangura ukihereza gose Imana mukuri, ukavyura ukuri ku mutima wawe wose, ukagushira mu Mana kandi ugafata ingingo zibiherekeza. Hajya ugiye kuryama ihereza Umukama uciye kuri Bikira Mariya, egurira gose icuri atacubitse, n'ivyo ushobora kubona wiriwemwo utegukiye neza Imana, ukavyigaya, ukabihakana, ukabihamagara ko ububasha bwa Yezu Kristo, amaraso ya Yezu Kristo, ngo nturarane ibibi muri wewe ngo bihave bikugobako. Hariho benshi usanga bidakunda, gasanga yagiye acaragwa mu gitanda, nta mwitwararika kurimo, yanyoye utuyoga twinshi, aho uriko urasenga, ugasanga aryamye gutyo. Muranda bacokozane abantu mujyama mudasenze, ni nko kurara ahantu hatugaye. Mujyama mutihereje Imana, ni nko kurara ahantu hatugaye. Muri iyi si yuzuye nk'imiyaga tuzi, no kurara ahantu hatugaye, bimwugarira, bimushira ku mwugariro. Rero umwugariro w'igisabisho ciza cyo kwihereza Imana, ukagira uti Mukama, ibiza kwa muri iri joro ntavyo menya, mugabo wowe ushobora vyose, fata ububasha bwose ku buzima bwanje. Kwihereza Imana rero nakajyo keza kandi kugira ngo turabe ibintu twihereza vy'ukuri mu buzima bwacu. Harabashima kwihereza umwambiro bagaherayo, abandi bakihereza abandi bantu bagaherayo, abandi bakihereza imitima yabo bagahereza abapfumu bakagenza uko bashaka, abandi bagahereza politiki kagaragura igenza uko ishaka ituma hakoresha ibi, abandi bakihereza ibintu byinshi twihereza muri ubuzima. Uyu munsi mukuru nutubaza uti ubwo muramenya kwihereza Imana ibafise ko mugambi, ibaruta, ikabakuza. Ugiye kuraba kandi hariho n'ukungene ushobora gusanga twihereza ku rugero rucanke ruriya. Hagiye abantu babaye abagenzi barahana muri bo, iyo babaye abagenzi gose, hari igihe uja guhereza ibintu by'ubuzima bwawe umuntu ubona yuko adashobora kubitwara, gasanga ariko agukwiza gahinga kuko ni muto kuri we, ibintu ufise biramuremera bikamunanira. Ni byiza yuko umuntu yihereza, umuntu agira ati muco ndamwiherejemwo, ndumva ko hari ico yonyunganira ndusha, agaheza akankwega akandugana heza. Twihereza ikiri imbere yacu, ikiri hejuru, kugira ngo kituduze. Ntitwihereza ibija kudusubiza hasi. Nico gituma mutegezwa no kumenya ingene mutorana mw'abagenzi. Kandi nijo ndashobora n'ubundi kwihereza uwundi mugabo kuko nshaka kumuduza. Nakaryo keza kugira ngo iyo muvuma y'urukundo, iyo dynamisme y'urukundo gukuduzanya, kuko Imana yarihereje Bikira Mariya. Bikira Mariya arihereza Imana, Imana iramuduza mu kwama arondera kurangura ico Imana ishaka. Turumvise ngaha Yezu Kristo ingene ngo baza kumuraba biwabo ari kumwe na Bikira Mariya, ngo umuvyeyi wawe na bene wanyu ngo bashaka ijambo. Yezu yamafata ibintu vyose akaryo keza ko saronsa agaca yigishirizamo, agaca bereka ati Bikira Mariya murakunze kumwihweza nabi.
ahahambariye suko ubwa mbere yasangiye umubiri na Yesu, nuko yabaye inshuti ishika y'umutima wa Yesu, akamagamburukira Yesu, akamari muri ego, ngo amajambo yose ngo yama yazigama muri we. Aho kajambo amaze kumva kenshi kwaruka, ngo yama yazigama muri we. Ico nico gikomeye ku bucuti bwiwe na Yesu, atari uko ubucuti bw'amaraso ataco buvuze, mugabo bugarukira hafi. Ni n'akaryo keza kugira ngo natwe muri uko kwishikana ku Mana no kuduzanya mu Mana, tukaraba ko ubucuti bwacu tumenya kubushingiraho ahakomeye. Bwa bucuti bwose usanga umenga buratwugarana tukabwugurura. Yesu umenga bagomba kumwugaranira mubi wabo, agacagira ati ugurura. Ivyo nagiriye umuvyeyi wanje si vyugaraniye kuri we, ni vyuguriwe abo bose bamwigana bagaca mu makanda yiwe, nabo nyene bagahindura ubuzima bwabo ego nziza, baguma batura ugushaka kw'Imana. Tumusabe natwe mu kuba twaraherejwe Imana mwibatisimo, mu kuba twarishikanye ku muvyeyi wacu Bikira Mariya kugira ngo dukomere mwibatisimo, kwishikana kuri Bikira Mariya kugira ngo dukomere mwibatisimo, ukuba twaramwihereje mu ndagano z'ubwihevyi canke mu ndagano z'ubusaserdoti canke mu bindi vyose usanga umenga turacako tukumva twihaye Imana, twiyeguriye wese Imana. Tubandanye koko vy'ukuri turonka izo nguvu zo kugambura gushaka kw'Imana, ngo tube koko inshuti zishitse za Yesu Kristu. Amen.